Mahoro neza. Ndabibutse ko ndiko nitegurira kubandanya amashuri yanje hanze y'igihugu. Ubu ko natahuye ko ntegerezwa kubandanya ivyigwa bijanye n'igisata ca communication nize muri bac, harageze ko ntomora ivyigwa nyezina kaminuza nzigamwo n'igihugu nzojamwo. Allô? Oui, allô, King. Gute Kati, ni sawa? Sawa. Cheo. Jewe, ingahe cyo kwishuri? Umviriza, none gasha ahantu wozanya mufise umwanya ukamfasha tukabandanya turondera vya bintu vyacu vyo kuja hanze. Nariko ndakora ya dossier yanje. Wowe, Naje ndi kwishura ahubwo muri salle d'étude. muri salle d'études. Ijyayo hasi. Reka nze kukuraba. S'il te plaît, merci. Bye. Ok. None King. Ukeneye iki exactement? En fait, nkeneye kubanza kumenya le pays ushobora kujamo, l'université ushobora kwigako hamwe na la filière ushobora kwiga. C'est bitatu. On commence par où non? Je sais pas. On a un programme twabonye miki n'ibindi. Je n'avais intéressé cyane na Erasmus+. Sinzi ko twahera kuri iyo nyene. Yes. Reka duhere kuri catalogue ya Université Erasmus. Kuri Google toujours. Yes. Catalogue. Ok, voilà. Entre injili ndani. Ego. Programme twebwe ni ya journalisme media. Journalisme and media. Voilà, turi ama université rero. Manutsa. Voilà, welcome to Mundos Journalism. Voilà les universités, Beni Nteraba, Danish School of Media and Journalism, University of Amsterdam, hewe, Ningish. Reka twinjire muri mimwe yose amaze turanota. Université d'Amsterdam, 12. Voilà, là c'est plus clair. On va trouver ça ma détail aussi. Université d'Amsterdam, programme Bani journalisme. Ego, critères d'éligibilité c'est la langue. Le programme c'est Erasmus. Alors on a contact. Bio, soit on a couvert ce week-end. Je suis bien au Danish School, University of Technology Sydney, Cape Town. Acheto c'est là où on a détail. À retenir. Lorsque je sélectionne les programmes universitaires, il est important de filtrer mes recherches en fonction de mes critères définis précédemment. Pays, master proposé, langue, etc.